ukazobona umuntu aguma kuvuga bisigura ngo waramusize kuko umuntu avuga uri imbere yiwe. Yes sir. Ukazobona umuntu aguma kuvuga bisigura ngo waramusize kuko umuntu avuga uri imbere yiwe. Uko nukuri. Ni washika mu quartier, oh ujya Joshua, oh bariko barakubwira ujya mugabo yaradusize. We have to talk about this man. Yes, the prophet of Jesus. Reka ndagwanure rero ni wasohoka nga. Acha nikushauri ukitoka. Ukaburi ko uratambuka mu ibarabara. Kama unapiga barabara. Unakachavuga wambwa we. Mtu anasema we mbwa. Ukachuhindukira ukavuga ngo nawe uri imbwa. Ukigeuka unamjibu eti na we uko imbwa. Uba uhejeje kwemeza kuri yo. Unakuwa unakubalisha kama uko mbwa. Kuko wavuze ngo nawe. Maana ulisema na weye. Ariko ni avuga wambwa. Akisema we imbwa. Ugaceceka. Unanyamaza. Atayibaza ko wamenye ko ariko aravugana n'imbwa bavukana. Atajua kama amejua kama yuko na shiri biganza hetu ruvuga Yesu. Yesu. Ngoma mvuge ikintu sinzi ko kiryoshe kumva ariko kiza gukosora ubwenge bwawe. Ninataka niseme kitu sijui kani kitambo kusikia lakini kitakosora. Abanyafrika dufite problem. Watu wa Afrika tuna matatizo. Yo kudashigikira iterambere z'abandi banyafrika. Ya kuto support maendeleo ya wengine watu wa Afrika. Iyo batari kuba baraciye intege nyogokuru wawe. Kama hawangekata tamaa tate yako. Yari kuva kwisi yaramaze kubaka toilette yo munzu. Angetoka duniani ameshajenga choo ya ndani. Igihe akoresha akabase baramutwenga ngo abikoreye munzu ariko uyu munsi umuzungu yazanye ico kibase kinini munzu zabo bakijamwo uko nyene ariko nyogokuru bamwise ikijuju umuzungu bamwita umunyabwenge kandi zose ari toilette. Tabizi ko bikugoye gutahu kuko nyogokuru wao iyo bari kuguma bamutera kama wangeendelea kumtia bidii yari kuduga mugenge angepanda mafikira kuri ya base agashira kuile base akatie kotio akacha imanurira muri toilette akaishushia chooni mara mutwenze mulimcheka achananirwa akashindwa akangura gusohoka akaanza kutoka nje lakini mzungu abazanira po akawaletea ile po kubera ko yayishize kwisima maana alitie ko sima ukacha muyita iterambere munaita maendeleo the same situation isa the same situation situation imwe ni muchumba nyene ni chumbani hapo hapo kugira ngo rero twemeze ko usiga uteye ubwoba no muri salo washizeho niyindi na musalon litie mo ingine nyogokuru wa mwisi kijuju tualikita chutia chumbani nyogokuru wa mwisi kijuju kubera kabase ko muchumba ulimuita kirofa juu ya basi ya chumbani muri salo ugiye kurondera inzu urabaza ariyo na toilette yo muri salo usikia tahe na nisono kira uri kurabaza ko hari toilette muri salo kubera ko yazanye umuzungu maana ilileta mzungu ari ibintu kosora ari ibintu kanaka je ndiko ndakora nga kuna vitu niko nafanya hapa byariko yuko nakora umuzungu mariko muriko murafukama muko manini bingekuwa binafanya mzungu mkapiga kubera ko umvise mvuga ikirundi nkawe ukacibona ko ataterambere nozana abanyafrika nibo bansi ba Afrika yao watu wa Afrika ndio kabisa adui wa Afrika yao nibashigikirana hawasapotiani ichiza kiri ku murundi aciti kibi nawo cyo bichiza kizuri che kiko kumrundi na kita kibaya hata kama ni kizuri hiyo ni roho mbaya umurundi akoze indege ngaho ucuvuga ako kazotembagara ari umurundi yaruse gukora ubwato dukomera Imana mashi kona mrundi alifanya boti tupigie Mungu makofi bakubwiye ngo ugendemo wakikwambia uendemo iya barundi ati yo ya barundi yo kuna mapepo mufisa wa diamond nani za wazungu zoni zikoroka I just keep ndiko ndaba secret niko na wapeni siri wa mutima wizi gutatuvuye iyo romba ya kama haitutokie tuzogoma tubona ibibi gusa tutabaki tunaona mabaya tu ari ibintu nga kuna vitu hapa jovuga ule nani vinaweza vikasema Joe Biden musamuko mamashi mnakuja mnapiga makofi ariko bivuze umukuru w'Igihugu nga lakini kisema rais wenu hapa tutangura gusuzuma ibi birabaho unaanza kuchunguza yanakuaga haya mudahinduye mentality kama hamubadilishi mentalite uzotakaza iterambere ryabegereye mutapoteza maendeleo yaliyowachongelea umuntu bavuga ngo mwasi umunyafrika n'umunyafrika kuna mtu anasema adui wa mtu wa Afrika ni Afrika ngiye kugushigikira ninaenda kukusupport reka ndakwere kinsigo acha nikuoneshe romba yako inati genda ugurure botike ucibona n'umubanya atanguje botike kugira ngo ntagushorere wewe ukianza tu botike utaona na jirani anaanza cha botike ili asikuji kukushorea tu batangura gusaba botike urabibikuri wewe anza tu duka utaona vya kufuata acha yugurura botike agerageza kuzana vya bindi nyone wazanye anajitahidi kuleta vile vile uko na ngiye kubaka site yanje jenyene uzogerageze kunyigana nda jewe ndabisubiye uzokubaka zorondera igitere kinini ndahubake site uzogerageze unyigane ujitahidi unifuatilie I know you takusi intango y'iterambere nukunezererwa iterambere ya mugenzi mwanzo wa maendeleo ni kufurahia maendeleo ya ukazobona umubanyi wawe aguze imodoka utarayigura ni wazo gufasha gutwara madamu wawe kwa muganga ataruko urashobora gutakaza ibintu byinshi muri kazo yes
sheri biganza hejuru ngo Mana mbabarira Mungu nisamehe. bakiri umutima w'Imana wo kunezererwa ivyiza wo kunezererwa ivyiza vuga ngo iciza cyose nzobona mu gihugu nzogishigikira iciza nzobona mu muryango nzogishigikira iciza nzobona mu ishengero nzogishigikira amen